HubSpot. 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 Voice of Home. Amahoro y'Imana bane namwe nshuti bakundi ba 94 n'ibice bitatu, amahoro y'Imana bane namwe bakundi bijana indwi n'ibice 8, amahoro y'Imana bane namwe mwe muri kamera dukurikira mwaciye ku mbuga ngurukana bumenyi zikoreshwa n'ijwi remesha la Voix d'Espoir. Mwebwe wace kuri wezi 3 akaburungo radio Voix d'Espoir akaburungo Orenage. Wino cyane tujane mu kiganiro HubSpot, nawe uri kuratwumviza wamaze gushika ku meza kayabagu, nawe utarabironka komeza wizera imbere abari heza cyane. Tukaba turi ku munsi wa mbere igenekezo rya 22 ukwezi ni mukakaru umwaka turimwo. Reka ndabashimire mwe muri mu buseruko mu buraru mu burengero n'ahandi, mwe muri ko mudutega yomwe muri ahatandukanye kandi muri no mu bitandukanye. Tugiye kujana na Claude Kwizera muri kino kiganiro. Ndamuhamwiriwe ndakubwira ati Claude Kwizera sangwe kazi. Arakoze cyane no gahungu, mwiriwe neza kuri wewe, mwiriwe neza namwaramutse ko bakunze ko batwumviriza, ndetse tunaramutse nako baradukurikirana ku mbuga zacu. Nize ko wagize weekend nziza kandi ubandanya uva mu bwiza mu bundi. Weekend yari imeze neza Claude, nako twaciye hirya no hino ku bibuga bitandukanye kugira ngo twegeranye amakuru tutibagiye no kuja gushimira Imana kuko indwi iba yabaye ndende. Claude Kwizera nawe nizere ko abawe n'ibyawe ari sawa. Amahoro menshi turashima Imana, muzigamyi umucunguzi ndetse Imana idukunda ko kiko bwije. Kabisa, reka dusabe imbabazi abakunzi basanzwe batwihiganyo gitsangura igihe cy'isaha 6:30 ariko ivyo ntibisezerana, ariko Imana ishimwe ko tugarutse naho tugiye kuba na nabo muri no minota isigaye. Claude Kwizera, amakuru yacu turahera mu ntamba mu rugamba, na cyane cyane intamba mu rugamba bakinira ku mucanga. Bagiye kwakira igihugu ca Malawi uno munsi ari kuri Olympic Africa, ari ibintu bimeze neza, bari ibintu bimeze neza cyane igihe cy'isaha 9. Claude, hari n'amakuru ariko aravugwa muri tournoi Zoe, bimeze gute? No mugwi wa Young City unako watwaye igikombe ku munsi w'ejo nyuma yo kunganya na Asendera gakura tabigaga ko akandi ari nibiko biravugwa mu bijanye n'ihindagurwa y'imigwi ku bakinyi ndabamenyereza. Yes, foto yabwiye ni witwa Mayironze Imana yamaze kwerekeza mu mugwi wa Etanson mu gihugu cy'u Rwanda. Ndetse ni hinduka yadasanzwe umugwi wa Egena the Fighters ndetse no mugwi wa Message Ngozi turabica ijya nino. Nibiko biravugwa no mugwi wa Rukinzo naho nyene no mugwi ugiye gusoka Burundi mu nkino za CAF Confederation Cup, ko nayo tubona ko hariho ibiriko biravugwa muri no mugwi arno gahungu. Turakubitira muri basketball na cyane cyane muri Vitalo Basketball League. Kera yari Viva ariko no munsi ni Vitalo Basketball League. Ndabona ko ku munsi wa gatandatu no kuyimana hari inkino zikomeza ariko ziraba tutibagiye nuko Febabu muri rusangi yashimiye bano bana bakiri bato batane imyaka 16 bakoze ibikori nk'ababikore hariya mu gihugu ca Tanzania, haba mu bigeme na abahungu. Ndabona ko ubushimwe babuhawe. Turaza kumviriza ijambo ryashikirijwe nuno asanzwe rongoye Febabu hagati mu rukino rwariko ruhuza urunani no mugwi wa Tigers uva mu ntara ya Makamba. Claude Kwizera ntandi tuja atari mwigura nigurishwe na cyane cyane hariya ku mugabane wa Burayi. Hari n'amakuru ariko ravugwa inyuma y'ikibuga. Turaca mu migwi ikomakomeye. Claude, bimeze gute? Turaca muri Paris Saint-Germain aho biko biravugwa ko hari abakinyi iri kirarondera nka Bruno Fernandes. Biravugwa ko n'umugwi wa Paris Saint-Germain wamaze kugira akayabago k'uyu mukinyi Jadon Sancho, kandi ni Man United nabo bavuga ati bararindiriye ico bagira haba bavuga ko no mukinyi ndetse n'agafaranga gashobora gutangwa. Turaca mu bivugwa muri Chelsea ubona ko no musi igerekezo nkiri Kuri ari nyuma gutwara igikombe
cha Euro kwije imyaka 26 kandi bivugwa no muri Chelsea kubijanye n'abakinyi bamwe bashaka guhindagura imigwi. Turaca mu mugwi wa FC Barcelona, biravuga ku ni byinshi biravuga ku mukinyi Lamine Yamal, aho ndetse n'umuagent wiwe avuga ko ari byiza ko uyu mukinyi ukongezwa akanoti, gutyo bikaba bikwatera impungenge umugwi wa FC Barcelona. Turaca mu bivugwa mu mugwi wa Real Madrid, abona ko bamaze gusohora n'umwambaro mushasha usa n'umucungwe, umwambaro bagikoza bakoresha inyuma ya Santiago Bernabeu. Ni byinshi twabategurira no gahunda kabisa, dukwakwanya dutangura ingingo imwe ku yindi, dukoresha neza umwanya na cyane umwanya hajya ngo n'amafaranga. Tubashimire dutangura mu ntamba mu rugamba uri kuri FM duza volume, maze ababanyi wumve ko ikiganiro Hope Sports kiko kirasamirana na kwijurire mesha. Je ni Arnaud Gango, turi kumwe na Claude Twizere inyuma ya kamera ni Khalid. Tubashimira mwe muri hatandukanye. Intamba mu rugamba, intamba mu rugamba. Runo n'ururimbo ruhayagiza intamba mu rugamba, uraca mu madisipline atandukanye, iguma ari intamba mu rugamba, no muri beach soccer iguma ari intamba mu rugamba. Twizerana ko ku no munsi gihe cy'isaha 9 n'urubanza rukomeye cyane hariya kuri Olympic Africa ku musenyi imeze neza hariya mu Nyabugete, tubona intamba mu rugamba bakira Malawi. Imyiteguro yabaye myiza no munsi ngo bagenda kwarura ico batetse. Nkuko cyo kuvuga no gahungu ni urukino rutekanijwe, ndetse ubona ko rukora vugisha abana bariya mu bijanye n'inkino muri rusangi. N'urugendo rugana mu Misiri, n'urugendo rugana mu gikombe cya Afrika gisanzwe kirwa ku mucanga kizobera mu Misiri. Rero kandi ubona ko rugendo rimwe na rimwe mu rugendo umuntu ahura n'ibi nabiri kenshi byiza n'ibiba bitoroshe, hariho kupanda na kushuka ngo tukunze kwivuga. Ariko kandi nako n'umugwi intamba rugamba kuri physique yawo no kuraba ingene uyu mugwi witeguye n'urukino, nako bimeze neza cyane. Twikobona urukino ruryoshye cyane, ndetse turashobora gutanga icyizere ko uyu mugwi ushobora kubandanya neza urugendo rugana hariya muri Egiputa. Ntivyoroshe Claude, ntivyoroshe ni kurondera itike. Nkuko uri kuravuga ati birashoboka ko baronka itike yo kugenda hariya muri Egiputa, ariko Malawi n'umugwi umenyera n'amahiganwa intamba mu rugamba. Nibatwo ari naryo rya mbere bakini hano ku mucanga w'u Burundi, twara tubona bagenda kwakirira mu bindi bihugu na cyane muri Tanzania hariya muri Zanzibar. Nta kindi twabifuriza atari amahirwe masa. Twizeye amahirwe masa ndetse ko bishoboka iyo utarakina, iyo mwese mu imbere y'iminota 90 mutarayikoramwe n'umunota n'umwe, amahirwe abagihari. Igisigaye no guhimiriza n'abariya kuza kubashikira kugira ngo bashobore. Icyo ni ikintu gikomeye cyane Claude, uvuze ikintu gikomeye cyane dukunze kumva mu madisipline, kandi ni n'ukuri mu madisipline atandukanye. Igihe hari umufana, abakinyi barongerwa ingoga bariko barakina mu kibuga. Rero wewe mukunzi w'intamba mu rugamba, ntuvuge ngo uri umukunzi wa volley gusa, oya. Igihugu gikinye muri basketball, igihugu gikinye muri beach soccer, igihugu gikinye muri discipline yicankiriya, genda ugishigikire ufite n'umwambaro w'igihugu, genda wambaye genda wambaye, maze ujya mu kinyabone ko umufana hari, umufana ari karamukomera amashi, maze intsinzi itahe mu Burundi. Ngiye cy'isare 9 hariya kuri Olympic Africa hariya mu Nyabugete, kugira ngo tubone Burundi. Nibatsiko 2019 bano bakina umupira w'amaguru wo ku matapi barabatsiri inzira. Twitege ko nabano bo kuri beach soccer bakinira ku mucanga bagiye guca mu nzira y'abakuru baronse mu 2019. Nuko twova muri beach soccer tugende muri tournoi Zoe. Ni bano bana bakiri bato, ni higanwa ryari kuhuza academy atandukanye, yaratanguye rirakinirwa hariya kuri Efi Nyakabiga, ariko inkino za nyuma kibanza cya gatatu na finale bariko bakinira hano ku kibuga c'ubuhinga Centre Technique National. Ariko Claude Twizere intsinzi yatashe muri Young City bitoroshe. Arno gahungu n'intsinzi yatashe muri Young City bitoroshe, no kuvuga ko hari nyuma yo gutegwa imipira ya za penalty. Ariko kandi haratekanije n'urukino nk'icyo no kwita petit final, ukino kuronde kibanza gatatu rwarutekanije kubera nga kuri Centre Technique kubisa hindwi. Ariko kandi kwaje kubona urukino rwari guhuza Academy Zoe rukina na Academy UPM, no mugwa Academy UPM utashoboye gushika ku kibuga. Byumvikana cyane ko mugwa Academy Zoe
yacironka iki kibanza ca gatatu nkuko uheje kuvuga ni saa 9 ku munsi w'ejo urukino rwo kurahuza Academy Nderagakura n'umugwi wa Young City Academy na ku rukino rwari ruhagarikiwe n'umuhagarikizi Prince Bizindavyi ayo kandi urukino twaje kubona ku minota 16 gusa umugwi nako Academy Nderagakura ironse igitsindo ca mbere cyane ku minota 16 kandi kitabuje ku minota 23 nyuma y'minota 10 umugwi wa Young City ushiramo igitsindo ndetse byahavuye bibaha amahigwe tuza kubona umugwi wa Young City sinda penalty 6-5 nyuma yo kunganya igitsindo kimwe ku kindi birumvikana cyane ko ni migwi ko irabyifatamo neza ariko kandi umugwi wa mbere uronka igikombe n'akabahasha k'ibihumbi amajana 5 mu gihe umugwi wa kabiri rose akabasha k'ibihumbi amajana 2 mu gihe umugwi wa gatatu rose akabasha k'ibihumbi 150 nuko ndetse n'umukinyi Iradukunda Vivance nk'umukinyi yigejeje neza agiye kuronka amahirwe yo kuja mu igeragezwa hariya mu gihugu cy'Ubwongereza tutibagiye na nono asanzwe yabaye mu mebiteri canke yabonye igori gusumba abandi urana ko haba hari Claude Kwizera amahirwe yuko bagiye kubandanya berekana zino mpano biraryoshe Claude Kwizera umuntu hajya bakunda kuvuga ngo ni vyiza hajya n'umushinwa yaciye uwo mugani ngo ni vyiza ko inyuma yo kumuha iyo fi mwereke gena nayiroba inyuma yo guhabwa kano gashimwe inyuma yo guhabwa kino gikombe canka rino bahasha umwana muha amahirwe nabaje kwerekana tana yiwe hariya ku mugabane wa Burayi kisoko y'ubuki ati nibyo muzinga hariya inzuki ziba zihari ashaka kujya ugasanga amatama yabaye kuri aho kandi ni byiza kugerageza mwana rero nizere ko uno ahawe amahirwe yo kugenda kugeragezwa hariya ku mugabane wa Burayi cyane cyane mu Bwongereza azobyaza umusaruro iyo chance maze yerekane ibyo yerekanye hano muri tournoi zowe reka tumwifuriza amahirwe nino migwi muri rusangi na ntivyoroshe Claude Kwizera bujya kugira academy kuyikurikiranya bisaba ibintu byinshi cyane bano rero abantu bafite ama academy hano mu Burundi nabo gushigikirwa nuko tugeze gesta 7:23 twogenda muri basketball ariko imbere yuko twinjira muri basketball nibatko habaye ibisikanya muri mercato canke kuno ku igura nigurishwa mu ba canke hindagura ry'imigwi kubamenyereza Mayironze Imana reka dutangure kuri Vivier Bahati twe twabivuze nyuma yo kuva muri Aigle Noir yerekeje hari Ngozi niyari gusubirira Jimmy Ndayizeye nawe yaje muri Aigle Noir ano gahungu ivuze ni Vivier Bahati yaramaze igitego gitumugwi wa Aigle Fighters kandi ngo twayivuze kimisi bike tubonye Jimmy Ndayizeye nawe yerekeza muri Aigle Fighters umva ko ni handover nziza cyane hamwe twiye kuraba ico Jimmy Ndayizeye agiye kuzana yaciye mu migwi itandukanye ndetse yaciye no mu gisuka y'igihugu n'umwe wamenyereza afise izina rikomeye mu bijanye na coaching ku butaka bw'u Burundi umwe wamenyereza ndetse bamaze kumira akabuye k'abagabo mu bijanye na coaching ku butaka bw'u Burundi nizere ko na kandi kajyo ni tushe ni kundi kuboko uyu Jimmy Ndayizeye yajanye hariya muri Aigle Noir Fighters kandi ndukundi kuboko kuje kuva hariya muri Aigle Noir Fighters kumenyereza Vivier Bahati kuje kwinjira muri message ngo susaba gusaba hindu y'imigwi turagenda kwa Mayironze Imana turamumenyereye mu migwi itandukanye hano mu Burundi turamumenyereye muri Vitalo Flambeau du Centre Interstars Atletico New Oil hari mu Yinga yarayimenyereje Magara Young Boys yo mu Rumonge yarayimenyereje tusibagiye nuko twamonyare muri Tanzania mu mugwi wa Lipuli FC n'umunsi nakibarizwa mu Burundi nivyo numenyereza komeye Claude afise na licence A cyane agiye kumenyereza hariya mu gihugu cy'u Rwanda muri Etincelle ahigwe masakuri ko rimwe na rimwe imyitwarire usanga ivugisha abana bariya na cyane mu kwigenza neza cyane n'umwimbu reka turindire umwaka w'inkino hariya mu gihugu kibanye cy'u Rwanda mu mugwi wa Etincelle turabe ico agiye kubamarira kandi bacaba ko afise amahirwe menshi ni n'abamenyereza Claude Kwizera b'abarundi kenshi baraca muri championnat y'u Rwanda turana nk'umuntu ba Haringingo Francis ba Ismail n'abandi benshi cyane nibatko
hano ntazonyuzugwa nk'umumenyereza azohabwa impanuro na bagenzi biwe ati twe turabarundi bagenzi abo twarahaciye itwara uku bigenza uku maze bigende neza. Asanzwe n'abakinyi batandukanye bari mu migwi itandukanye, abarundi ni benshi cyane muri shampiyona y'u Rwanda. Nuko twegenda muri basketball naho ni no weekend Claude Kwizera byari ibintu bimeze neza. Ni basketball tubona ku munsi wa gatandatu inkino zako ziraba, tubona umugwi wa Dinamo yari kwirakira na Kerne. Ni Dinamo yababaje cyane umugwi wa Kerne. Ni Kerne ndakwitwara neza runoga mu ino higanwa. Yes. Nimba ari umugwi yindi migwi ko amanota byoroshe ni Kerne. Ni Dinamo ababingwa batetezi baje gufata Dinamo nako baje gufata Kerne barayitsinda amanota 102 ku 48. Birumvikana cyane ko byase kugwizwa na gatatu ku manota basinze. Ni Dinamo oya baberetse pe ko nivo zitangana. Ni umugwi wa Dinamo nyuma yo gutsindwa n'urunani mu ndwi hezwe nako bavuga ati reka turabe nyine tubigenza. Ni Dinamo yasinze amanota 148 mu gihe New Star nayo nyene yakiratsindwa na Remesha ku manota 62 ku 50. Lesipo yatsinze Jimkana bitoroshe amanota 70 ku 63. Birumvikana cyane ko ari ikinyuranyo cyangwa se difference y'amanota ndwi. Kundi ruhande n'urunani baje gusumbya amanota 10 umugwi wa Tigers Basketball Club. Ni urunani batsinze Tigers amanota 79 ku 69. Tukiri ku munsi wa gatandatu Claude Kwizera ko hagati y'urunani na Tigers hari hadekanijwe ibirori byo gushimira bano bana bakiri bato Claude Kwizera cyane cyane abigeme n'imisore batari imyaka 16 bafashije Uburundi mu nkino zariko zibera hariya muri Tanzania muri kano karere ka zone 5. Abahungu bo burona ko bakatishije itike yo gukina igikombe cyo ku muca Afrika. Nabonye rero havuzwe amajambo akomeye cyane. Reka twumvirize uno asanzwe arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Burundi Claver, umupira w'amaboko twumve icyo yayaze. Yashimiye ababyeyi bitanze, yashimiye abamenyereza muri rusange delegation yagiye ijanye na bano bana hariya muri Tanzania. Tugaruke maze tugire commentaire akanya gato kuri amajambo yashikirijwe n'indondongozi ya basketball hano mu Burundi. Ingene zagenze rero ugaruka rwacu rushitse. Match ya mbere yabaye yabigeme barasindwa turiranda. Mugabe ya kabiri y'abahungu baraheza baratubohoza. Match ya mbere bahuye na Tanzania bayitsinda bitagoranye. Match ya kabiri twahuye na Kenya nayo nyene turayitsinda. Bukeye duca dukina finale rero twahuye na Tanzania nayo nyene turayitsinda, turaheza gutahukana igikombe. Kuri ivyo vyose rero komite nyobozi ya federation twavuze tuti nitworeka gushimira urwaruka, turushimire ruri kumwe n'abavyeyi babo, turushimire bari kumwe na delegation yabaherekeje. Abo bantu abavyeyi na delegation barakoze ibikorwa. Marabonye ko abana federation nacu yabaguriye vuba. Tuvyemere tuvyemange abana ngaha ama-entraînement gusa twaraparticipe ibintu bisanzwe, ariko ikirato imayo ya entraînement itike ry'abana gupimisha ibipima abana kubarondera impapuro zituma bagenda byose vyakozwe n'abavyeyi. Abavyeyi barakwiye amashi. Abavyeyi benshi barambajiye bati mbega none abana bacu ko baserukiye igihugu nta fredo mission ihari. Nukuri nagira nababwire nti twaritanze twese mu byo baduterereye. Rero twari twifuje ko umwana wese twomuha imipira 2 n'akabahasha. Oya nabeshe tubaha umupira umwe, turabaha akabahasha abigeme kagizwe n'ibihumbi 200 tubivugira habona. Abahungu nabo tubahe akabahasha k'ibihumbi 300. Ni ikintu kimeze neza cyane. Ari no gahungu rimwe na rimwe umwana w'umuhungu cyangwa w'umukobwa batewe intege
intege zikomeye cyane icyo kintu narinje ko Mm. ubwonko bw'abantu ntibwakira kumwe yes ijwi rishima Mm. umwana umuteye intege ariko ndavuga umwana uko ari abakinnyi bakiri bato yes birashika kure cyane gusumba uko nagushimira runo gahunda ufise imyaka 70 Mm. ko muri iyo myaka yose uba urashimiye kandi uba wariyihaye byinshi umwana atari imyaka 16 biratera intege cyane ngaka akabasha k'ibihumbi amajana 3 umwigeme akabasha k'ibihumbi amajana 2 kuko abigeme ntibashitse kure ariko urumva ko febabu yabaye reconnaissant yavuze iti ababigeme baritanze abigeme nivyo ntibatsinze ariko abahungu urabona ko barakatishije n'itike yo kubandanya yo gukina igikombe nyafurika cy'Afrika reka tubatera intege kilo twizeye tutibagiye no gutera intege abavyeyi bakoze ibyo bikora inka wumvise ko uno Pierre Claver Hachimana asanzwe arongoye febabu yavuze ati twaratangaye ibipimo imipira bambaye ibirato byo gukinisha abavyeyi barimenye umuvyeyi afise uruhare rukomeye hadasanzwe no nimba no munsi ari indero ufise yes nimba no munsi yo kumanyurira ikigo rukambwira ati merci Claude nuko hari wabivomye waravyigishijwe ukiri muto hari gihe ubwo ati je sindagushima ko uburenganzira bwanje uri mu brother kubukimanye nateza kukironka rero hari hindero dukura hari yakuziko hindero dukura hari na cyane ko mu bintu bijanye n'izimpano zozo abyisi bose bumva ko umwana afite impano yo gukina cyangwa se yo kuba yotera agapira yuko yomurekura kandi urabona ko ari ikintu kiza uno munsi bariko baraserukira igihugu hirya no hino ndetse bikagenda neza cyane uyu mubahwa arongoye ishami ry'umupira w'amaboko mu Burundi kuba bafashe ingingo yo gushima no gushimira abakinnyi muri rusangi n'iteka ridasanzwe kandi n'ikintu kiryoshe nta handi twoja Claude twizera turi ku mugabane wa Burayi maze turabe igura n'igurishwa ry'abakinyi eka hirya no hino hari ko harakinwa inkino za kivandimwe na cyane cyane bitegurira sezo zigiye kuza mu mahiganwa atandukanye haba mu Bwongereza haba muri Espagne haba muri La Liga haba muri Ligue 1 haba muri Serie A team tutibagiye na Bundesliga Claude twizera na ko imigwi itandukanye iri ku kivi bamwe bagenda muri Leta Zunze za Amerika abandi bagirira pre-season hariya muri Aziya hirya no hino nako imigwi yakwiragiye Claude twizera ariko ikiriko kiravugwa nigura nigurishwa na cyane cyane hari abakinyi FC Barcelone ishaka kwinjiza Nico Williams ariko Lamine Yamal we ari icyo ari karasaba mu kanya tukiza ko duca muri FC Barcelone ariko Claude twizera twotangura dushimira Canal Plus iri kumwe natwe haki inkino za Jeux Olympiques igenekerezo rya 2026 Ego cyane ni Canal Plus ubona ko yagiye afashe cyane kandi twari tumaze igihe tugira ibihe byiza mu nkino za Copa America tumaze iminsi igihe tugira ibihe byiza muri nkino za Euro mani majambo ni Jeux Olympiques nazo ubona ko zizananye izindi nguvu n'umutwe munini imbere ko n'amahiganwa rutura giragaruke muri kono kwezi kwa myandagaro bikaba cyane ko wo kwegera hirya no hino ku mabutike na chance kuba ko aho basanze badandariza imitekere itandukanye uburagura kugira ngo n'abana mu buruhuko bashobore kunezererwa batambe batarike harimo n'imitekero y'udukino tw'abana n'ibindi shaka kugira ngo ubandanye unezerezwa mu gihe cici ndetse no mu bihe bigiye kuza na Canal Plus kabisa uko n'ukuri Canal Plus igiye kutujana hari Paris igiye kutujana bisagara bitandukanye hariya mu Faransa na cyane cyane biciye kuri chaîne igira 36 muri Canal Plus ni TV5 Monde uri muri formule access wowe rero utaragura Canal Plus urinde wowe udashobora kuja kuraba bano barundi bagiye kuduserukira Claude twizera mu madiscipline atandukanye muri natation turabafise muri athletisme turabafise gura rero yo Canal Plus aho harakwegereye hirya no hino maze wirabire gukunuku zino nkino za Jeux Olympiques zigiye gutangura hariya mu Faransa maze n'abarundi ubashigikire erega Claude twizera ubuze Canal Plus zo buri kurashikira n'abarundi bari muri Jeux Olympiques bazokumva ko hari umuntu ariko arabaraba kuri televiziyo miciye kuri Canal Plus bumve bavuga bati wa mufana nivyo ntituri turamona hano sur place ariko turabitswa ariko bariko baduhanga amaso biciye kuri televiziyo
rero Canal Plus hegere Cyane. maze bagutunganiriza ibintu byoroshe kandi ibintu bimeze neza usoze cyane. ibijyanye n'umufatanyabikorwa wacu Canal Plus ni uko tuvuze ngo isi mu biganza icyo kintu abantu bazocumve cyane biramatanye no gutahura Yes. gukoresha Canal Plus. Izi nkino zizogusanga ku musego, zizogusanga aho uri, zizogusanga aho uteramira bivanye nuko Canal Plus wagize umugenzi. Bamwe barabitawe baradutelefona kenshi abana bakatubaza ingene bigera n'ubu mubandanye mudodora ku bwinshi imitekero ni myinshi cyane ndetse n'uburusho bwinshi muri Canal Plus kabisa. Turiko turava kubijanye na Lamine Yamal n'umukinyi ubona ko turiko turabona karavugisha benshi cyane n'abakunzi ba FC Barcelone bamaze gutwarikira benshi kuma tubwira ibijanye na Lamine Yamal bivuga ko ari umukinyi agaciro kiyo kakaraduga cyane cyane nyuma ya Euro twamenye nk'umukinyi bigeje neza nyuma yo gutsinda igitsindo kimwe ndetse agatanga n'imipira ine yahavuye ivamwe ibitsindo n'umukinyi twaje kubona ndetse n'igitsindo ciwe cyahavuye kibe igitsindo cyaranze Euro arnoga ngo byose bikagaragara ko ni wa mukinyi biko biravugwa ko yari imbere yuko Euro iba cyangwa se imbere yuko Euro itangwa gukina yari yamaze kuvugana n'indongo za Barcelona ko agiye kongeza amasezerano gushika mu mwaka wa 2030 amasezerano afise na gushika mu mwaka wa 2026 birumvikana cyane ko ubu biko biravugwa kiravugisha abantu benshi ni Lamine Yamal ukongerezwa umushahara ukongerezwa akanoti ndetse ibintu biteko birumvika kuri abo nabari nibatse ko Claude Kwizera nivyo bajya bakinyi babari professionnel siwe agera ivy'inyuma y'ikibuga siwe agera ivya makontra nibatse ko Claude Kwizera no Lamine Yamal nyuma yo kubona ko yakoze ibikora inka muri ino Euro banagitwaye hariya mu Budagi umuaje wiwe na urana ko yaciye aduga no witwa George Mendes yaciye aduga yamaze kuduza ibijigo yaciye avuga ati uwo mfitaniye amasezerano nabonye ko yadugije agaciro kiwe bifishiye mu bikorwa yakoze hariya muri Euro ati FC Barcelona nivyo mwagomba mu mukwakwanya mu muhayo masezerano imbere yuko kuja hariya muri Euro ariko turabona ko amafaranga mariko muramuha canke ubushobozi mugiye kumushiramwo budahagije bivanye n'ibikorwa tubona Lamine Yamal cyangwa umukiriya wanje Lamine Yamal ariko arakora muri ino minsi Claude Kwizera muga ico ndiko ndabona ntihari bwagere ko aduze ibitugu arno gahungu si George Mendes gusa uyu muwaje cyangwa se ugiye kugurisha ibuze n'umuvyeyi wiwe yitwa Nusir Nasraoui ndetse yamaze kubaja kuri micro z'ikinyamakuru Football 365 yavuze amajambo adatanga icyizere ku bakunzi ba FC Barcelona ndavuga ati umuhungu wanje nibyariye mu gihe mutomugeza amasezerano arashobora gufata domikirere yerekeza muri Man City cyakekeza muri Paris Saint-Germain turazi ko Paris Saint-Germain yari yadodera nibi miliyoni byinshi cyane ku muryango wa FC Barcelona ko bambwiye ati ihibambewe izo miliyoni zawe amajana z'amayero amajana 2 zirenga zisubiza hariya ariko Claude Kwizera nivyo narasomye ano makuru yatanze ku kinyamakuru Foot 365 ariko Claude Kwizera sindiko ndabona Lamine Yamal kuri tana yiwe aja kushininga hariya muri Paris Saint-Germain Ligue 1 barashobora kwironka ariko curaba bakinyi baciye muri Paris Saint-Germain bashitse he hari umukinyi ari muri Paris Saint-Germain yaronse Ballon d'Or amaze kuronka Ballon d'Or peut-être uno wo muri Liberia ni uno mukuru w'igihugu wa Liberia yarabikoze nivyo hariya mu Faransa atwara na Ballon d'Or muri no miss Claude Kwizera turabona amatara yigendera yagiye muri Paris Saint-Germain ahubwo bari bagiye kuzimirizwa amatara yabo hariya muri Paris Saint-Germain baraba Neymar Junior baba abakinyi batandukanye nivyo Kylian Mbappe yari hagazeko baba uno munya Argentine Di Maria yaragiye ashininze yavuye ameze gute ariko sindiko ndabona Lamine Yamal Claude Kwizera option nziza si yo kuja muri Paris Saint-Germain niyo kuguma muri FC Barcelona FC Barcelona umugwa mureze ndetse kugira ngo abandanye yiyubaka ariko
umu agent afise ijambo rikomeye ku mukinyi ariko no bijanye n'uruhare rukomeye rw'umubyeyi nawe nyene urabona ko ifite bivuze mu gihe iyi FC Barcelona biravugwa ko kugira isinyishe Nico Williams ubwo byonyene bizosaba ko uyu mugwi wa FC Barcelona usora abakinyi bafise agaciro karekare ariko si umukinyi yosohoka ndavuga uno Lamine Yamal umukinyi nobona ko asohotse kugira ngo Nico Williams yinjire wapi ahubwo yari kuba byiza iyi combinaison ihabaye ko twarabonye hajya muri Euro hariya mu Budagi ino duo yari iteye ubwoba Nico Williams na uno musi baza gusora bande bari ku gico cyo hejuru kugira Nico Williams no musi ashobore kwinjira mu novuga ko ajejwe ibintu bya recruitment hariya muri FC Barcelona biramukomeranye kabisa ni ibintu byo kwiga pani gihuti aha naha ijoro akarikesha kabisa ariko ariga numvise hari umuntu yigeze kumbwira ngo yafite ikibazo bien ijoro ryose ngo ararara ngo ataronse n'iry'umuti ariko ariyumvira kuri ico kibazo uyo si umuhinga niwe aba yavyikwegeye ko ari ijoro umuhinga aba yabyifashemwo neza kera alors ikibazo kiza kugera yamaze ko ubwonko ari cyo bwakiriye nawe nta wundi ni Deco yaraciye muri FC Barcelona nk'umukinnyi akomeye rero nabitunganye ndore ariko Lamine Yamal wo gusohoka kugira ngo Nico Williams yinjire tukiri muri FC Barcelona nivyo nuno mukinyi Joao Felix yarahagiriye ibihe byiza ariko no twizera ndabona ko ashobora kwigira muri Aston Villa anako nivyo yarasubiye muri Atletico Madrid yari nk'intizanyo ntiyari bwagugwe a 100% ntiyari bwanagugwe ndabona ko Joao Felix ashobora kwigira muri Aston Villa hariya kwa Emery Unai muri Barcelona yari ko biravugwa ni Barca ivuga ko yamaze gutandukana n'umumenyereza w'umunya-Mexique Rafa Marquez yahora amenyereza umugwi wa Barca Academy ubura ku mugabo w'imyaka 50 agiye kubandaniriza muri staff y'umugwi w'igihugu wa Mexique nuko n'umugwi wa FC Barcelona nuko twabibona wamaze gusezanira Nico Williams ko ari we mukinyi ko ari we bagiye kugura muri noci kandi bibazo bamwe bihuta kumwandikisha mu maguru mashasha ko umusore ashogira amasezerano y'imyaka 5 mu gihe yo kwemera ndetse gukinira uyu mugwi wa FC Barcelona nako hasigaye ingingo y'uyu mukinyi kubwiwe Nico Williams bibwari kinyamakuru Sport. Yes, ayandi makuru tukesha Fabrizio Romano twizera nako ni Kevin De Bruyne amakuru iwe kugenda hariya muri Al Ittihad hariya muri Arabia Saudite klo twizera gafaranga niko bariko barakemeranya na Man City. Al Ittihad itanga amafaranga Man City ikayamirira kure atumukinyi n'ubushobozi buri muri ubwo bukinyi muri uwo mukinyi nitubona ko bihwanye nano mafaranga birangira aja muri Al Ittihad cyangwa gumye muri Man City tuvuga tuti wait and see. Ni Kevin De Bruyne yarashikije ko ngubu nico gihe yes iki nico gihe ngo cyo kuguruka ndetse no kuvuga byose akaba open nize ko ikare vuga ngo ku myaka afise ni kintu gihe cyo kuguruka kuri kaza kiwe byose tuko turaba filosofi y'umugwa Man City ku myaka afise urabona ko nari muri filosofi ya Pepe Guardiola kwerekeza ku mugabane muri bihugu by'abarabu nabyo urumva ko agiye kuvoma kanoti kugira ngo azoba nabyifashemo neza urabona ko n'ingingo yamaze kuba ku bice 90% biramaze kuba confirm ko ashaka kwerekeza hariye mugwi we kuravuga Al Ittihad. Yandi makuru ariko ravuga kuri Rafael Varane no mu France yaciye mu bitandukanye arashininga muri Real Madrid arabikora muri Man United kuri twizerana ko umwanya n'umwanya ashobora kwinjira no mugwi uruka kuduga mu cicaro ca mbere hariya muri Serie A hariya mu Butaliyano witwa Como FC. Nagiye kuraba amateka y'ino mugwi witwa Como tusamutse abantu bako abana bafite amazina yako bariko baratwumviriza urana ko umwanya n'umwanya arasohoka aje muri uwo mugwi Claude Kwizera ugiye uri kuranamenyerezwa na Cesc Fabregas
umukinyi yabaye rurangirana muri FC Barcelona Arsenal abana igihe wavyifashemo neza ukiri umukinyi hari n'imigwi ikirukira kugira uze ubazaniye experience nk'umumenyereza Cesc Fabregas no munsi ni ari umumenyereza mukuru mu wo mugwi comme hariya mu gihugu c'Ubutaliyano heruka kuduga mu cicaro ca mbere andi makuru ariko ravuga kuri James Rodriguez nyuma yo kubikora neza cyane agashikana umugwi wa Colombia muri finale hariya muri Copa America bahura na Argentine maze bakabikitakaza ni James Rodriguez Claude Kwizera umwanya n'umwanya ashobora kuva muri Sao Paulo hariya mu gihugu ca Brazil umugwi yari karakinira maze akiyungwa n'umugwi ukomeye cyane ku mugabane wa Burayi ni James Rodriguez nako yiyubuye mu nkomezi nshasha mu gikombe ca Copa America aro kandi aba nk'umukinyi mwiza ibi byose n'ibindi bintu byaje kuvugurura byaje bizana indi shusho byaje bizana undi mwambaro kuri umukinyi w'umunyakolombia ubona ko dushobora kumubona iyi n'indi migwi ishobora kumurondera cyane ko n'umugwi yahoramwo wamenyeshe ko utamufashe mu minwe birumvikana cyane ko na jewe nibyo imyaka irikisa nk'iyegera imbere aho kandi acafise tushikomeye cyane no mu yindi migwi ipfizina ku mugabane wa Burayi. Yes, ayandi makuru ariko ravuga ni mugwi wa Aston Villa no umukinyi akomeye cyane Claude Kwizera Musa Diaby urabona ko agiye kuja muri Al Ittihad ku miliyoni 60 z'amafaranga y'amanyaburayi ku myaka 5 asinye. Nibatko inamiguye hariya ku mugabane wa Aziya muri Arabia Saudite yatanga kugira filozofi yo kuzana abakinyi baciyumva apana babakinyi bariko bararangiza kariyeri yabo ko barastaffing abakuru ni menshi ariko karavuga cyane ko tugeje kinyamakuru The Athletic ni Pepe Guardiola yateye amashugwe cyane intunganyo y'akazi k'umugwi wa Real Madrid ariko bino bintu gamwe neza hata ujya afise amaraso ya FC Barcelona byamugendeye gute kugira ngo atera amashugwe intunganyo y'umugwi wa Real Madrid nivyo ari muri Man City ariko hajya ngo icera ni byiza ko kivuga ko cera kirabura kivuga ko kirabura niba twatashizemo bya bishobisho yuko ari mu Barcelona bitandukanye kati ya FC Barcelona na Real Madrid nuko Madrid ngo bazi gukoresha uburyo kandi nuko bafise n'umuntu akomeye Florentino Perez zeko ubutumwa ko uwo mugabo nka Perez ashaka kuzobona Pepe Guardiola mu mugwi wa Real Madrid muri kazoza sage n'amajambo nyine ariko Pepe Guardiola Claude Kwizera numenyereza akunda ahantu hari success numenyereza akunda ahantu hari bikombe yagarutse kuko umubonye avuye muri FC Barcelona yinjiye muri Bayern Munich aravayo atanze ibikombe aza muri Manchester City kuko ndabona muri no myaka asubira muri FC Barcelona kuko FC Barcelona akunda avuga ati nta plan cyangwa nta projet abona iri hafi y'igikombe yavuze ati ibintu byose Real Madrid shikako ntibibaza ko giturumbuka bavyateguwe ntibibakoreka ko nka manu ati ibyo byose biranyereka ko jewe nka Pepe Guardiola Real Madrid niwo mugwi mwiza mugwi ufise intunganya wisangije ni wa mugwi uno munsi ashabwira saison ubona ko umugwi uhobaho batagirana nimero 9 ariko kandi bagutwana igikombe ati ibyo byonyine ni ikintu canyemeje ko ari wo mugwi ufise intunganyo ikomeye cyane ariko reko nibaza cyane nuko ari umugwi wamukoze mu jisho bitari byitezwe muri Champions League arino gahungu muri saison iheze je nibatse ko bino yabivuze nko kuvuga nk'umuhinga ntiyabivuze nk'umufana yavuze nk'umuhinga kuko yarabonye ko yatsindwe na Real Madrid yarabonye ko Real Madrid iguma isuma uko bikeye ko bwije abakinyi bameze neza yarabonye ko Real Madrid Claude Kwizera kuva kuri president kuva muri staff no mu bakinyi abarimo discipline kuko Kylian Mbappé igihe ari kuza muri FC Barcelona yari gusaba ibintu byinshi kabisa kapitana yari kuyisaba yari kusaba amadroit image n'ibintu byose mbwa yinjiye muri Real Madrid asanga n'umugwi utunganijwe usanga n'umugwi uvuga uti ibikombe turabifise amateka turayafise ngwina ahubwo wowe tuguha ayo mateka ushaka niko ndibaza naho unteye kwiyumvira aho hantu
yanaritse ko turagira n'abagenzi nyuma ya mikro uno munsi Kylian Mbappé aje mu mugwi ushobora gutwara igikombe Yes. abantu batari babyiteze ushobora gutwara igikombe ndetse ugakora amateka akomeye mu gihe hariho amazina atarimo nk'aba Karim Mustafa Benzema n'abandi bari baravuye mu no mugwi uno munsi abahungu asanzeyo bagiye kunyenyekera bagiye guca bugufi imbere yiwe. uko bwanje bategerezwa bose gukorana, bategerezwa gukorana. Icyo mvuga ko ni Kylian Mbappé yatozozana ubushefu yahorana muri Paris Saint-Germain, no, uko abo sanzeyo bamusumbya ama Ligue des Champions, bamusumbya n'amateka. Sindi ko ndabona rero ko Kylian Mbappé yoza yerekana bwa bushefu yarafite muri Paris Saint-Germain, ahubwo aje kugira ngo bashyire hamwe bakore ikintu kiri hamwe gikorewe muri groupe apana kiri personnel. Groupe ndayumva uno munsi uyu Kylian Mbappé biramusemuhiriye bagubitamo nka hat-trick zitanu zikurikirana. Na munsi uri kurabona ishusho ya Vinicius Junior imeze gute, iyo collectivity uri kurambwira irashoboka runoga mu gihe abakinyi bose ari abakinyi kwari kunyuma amatitwe atandukanye. Nico gituma Claude Twizera ijya migwi ikomeye ibifise intunganye zitandukanye, haba harimwo n'abapsikologe, haba hariho bajya bajejwe inyifato. Inyuma y'ibi bikorego hajya mu kibuga haba n'amaseanse yo kwiga mu ishuri, haba bafise n'impapuro warubizi baratonda mu ishuri, baratonda mu ishuri kujya watonda mu ishuri muri kaminuza, haba ari umwanya wo kwiga bakababwira ati burya hari ikigo cyo kubana neza n'abandi, hariho ikigo cyo kutagara, hariho ikigo cyo kuvuga, cyo gutanga ama interview, hariho ikigo cyo kugira ibi n'ibi, hariho ikigo cyo kwambara mu kibuga cyagenewe kwifata mu kibuga. Rero Kylian Mbappé nibatse ko adoshikira mu vyigwa nk'ivyo kugira ngo kamwe yarafise muri Paris Saint-Germain cyangwa muri Equipe de France, kugira ngo agasige hariya ntakazane muri bano bakinyi nabo biyumva ubushefu muri Real Madrid. Gusa n'umumenyereza afise akazi gakomeye kujera muri gestion y'abakinyi nk'aba bose baba bafise nivo zo hejuru kandi baba amaso yose kwisaba akarabara. Zeko ni ikintu kizogaruka ko mbisiza. Ariko kandi nibiko biravugwa ni mije na Ballon d'Or ni Karim Mustafa Benzema. Oza majamba akomeye cyane kuje na Ballon d'Or. Avuga ati je niweje ngaraba nyine umwaka w'inyine wagenze. Bantu b'Imana nibyo Vinicius Junior yashobora kuba atashise kure mu gikombe ca Copa America, ariko ndabye umuhungu ngo ashobora gutsindira ukina ari wenyene, ashobora gufasha n'umugwi gutsinda. Kubwiwe umupira w'inzahabu awuhereza Vinicius Junior. Kuri Twizera burya uri kuraraba mu bakinyi bariko barahiganwa, aba ba Harry Kane, aba ba Jude Bellingham, aba Phil Foden, aba ba Kylian Mbappé, nibatwo ibiharuro binini canke vyinshi bimuha amahirwe hejuru yabo bari kumwe bariko barahiganwa. Ariko reka turabe decision ya France Football biciye muri ayo matora y'abamenyereza, abamenyereza baratora, abakapiteni b'imigwi iserukira igihugu baratora, hariho n'igice cy'abamenyesha makuru b'inkino batora. Reka ntitugure ya mpezo wa undi ataraboneka, ariko ibice byinshi biri kuri Vinicius Junior go gutakana uno mupira w'inzabo. Nuko ni Federico Valverde Valverde umunyayirigwe Valverde di Peta yavuze ya 22 kwezi kwindwi mu 1998 ati indoto zanje ibigaruka je mu bwongo bwanje ndashaka kuba kapiteni wa Real Madrid. Oh la la, rega birashoboka. Birashoboka kandi umaze kubona ivyo ari karakora Real Madrid kandi na discipline yo izomufasha. Tugenda muri Fenerbahce isanzwe imenyerezwa na Jose Mourinho. Kuno mwanya urana ko yaciye bugufi Claude Twizera ya majambo ntitukwiye wumva ya majambo kuma micro cyane. Yagize kutya agenda mu mugwi wa FC Sevilla, azana uno munyamaroc n'umusatirizi akora ibikora inka yitwa Youssef El Nesri. Umwanya n'umwanya arashobora gusinya ku mugaragaro ku miliyoni 200 z'amafaranga akoreshwa ari ku mugabane wa Burayi. The special one ni Jose Mourinho umugwi wa Fenerbahce, ni wa mumenyereza agira ku mugwi nka FC Porto akawukoramo ikintu gikomeye. Izira ko niko ndibaza kubera iki Fenerbahce mu gihe hari n'imigwi myinshi ari kudodora kayumvira. Cyo tumatwe kubona ko ni umugwi
agiye kwigaragaza ndetse ashaka kubandanya gifatamwe neza ndetse byari bimenyekanye tukiri muri Fenerbahce muri mu muzunguruko igira gatatu wa Ligue des Champions. Ni Lille umugwi w'Umufaransa ugiye guhura hagati y'umugwi witwa Lugano cyangwa se umugwi wa Fenerbahce. Byumvikana cyane ni Lugano igiye guhura na Fenerbahce kugira ngo barondere umugwi ugiye guhura n'umugwi wa Lille. Tugiye kubona uyu Jose Mourinho ashobora guhura n'umugwi wa Lille bikagenda neza cyane. Ni umuzunguko wa gatatu wa Ligue des Champions, nako ni ikinyamakuru L'Equipe cyamaze kuba kibishira ahabona. Numugwi wa Paris Saint-Germain Claude Twizera twogaruka ko ni Paris Saint-Germain nivyo warasohoye cyangwa urekuye Kylian Mbappé lota, ariko ngo barashaka kuzana umusatirizi yabinyoye umusatirizi yobazanira umusaruro bifuza. Amaso bareko barayahanga Victor Osimhen n'ubu ntibirakunda. Ni Paris Saint-Germain ubona ko ibijanye no gusubiriza iki gihengeri cyasizwe na Kylian Mbappé lote, ubona ko biteko birorohera cyane umugwi wa Paris Saint-Germain. Rimwe na rimwe baza kwa Victor Osimhen, ariko kandi namaze kubona ko bariko baradodora cyane kuri Jadon Sancho. Ubona ko nabo nyine kubijanye n'ubusatirizi avuga ati uyu arafise ico yotumarira offensivement. Ni Jadon Sancho biko biravugwa ko n'ikinyamakuru L'Equipe ko harindiriwe ijambo rya nyuma rivugwa n'umugwi wa Man United. Ubona ko kurindira, ariko kandi ndabona ko hagati ya Jadon Sancho na Victor Osimhen dushaka kubona ni buri hamwe hashoboka. Nuko mu minota itatu urabasezera. Claude Twizera amakuru ni menshi cyane nyuma y'ikibuga. Nibatswe ku munsi wa gatatu uzobaho umwanya wiyaguye wo gutelefona kugira ngo tubandanye tuyaga kuri ibi na biriya. Hari amakuru ariko aravuga kuri Dani Olmo uno muri FC Barcelona. FC Barcelona kiramurondera, ariko nibatswe Leipzig Claude Twizera kumurekura. Tumaze kubona ivyo yakoreye Espagne muri kino gikombe ca Burayi cyo kibera hariya mu Budagi. Dani Olmo urikuramona agenda hariya muri FC Barcelona, birashoboka cyane arazi inzu n'umunya Espagne. Kandi muri Leipzig tugiradije na tayi migwi. Ikindi kiro kiravuga nuko Dani Olmo ariko araronderwa na Bayern Munich, azotora yaho habiri. Dukunze kubona ko umugwi abakinyi bakinira imigwi mito hariya ku mugabane wa hariya muri mu Budagi, club bavize ubwa mbere ni mu Budagi nyene, nta yindi ni muri Bayern. Ariko ko atamaraso Budagi afise kuganje no murungi kariya muri Espagne na cyane kugira ngo ashigikigwe na kiya gicu, ashigikigwe na environnement ya La Masia. Ndabona ko ariho hantu yoba afise umutekano mu bwonge yareje no mu Budagi, aho usanga impano zaho ziri hejuru cyane gusumba abandi bakinyi bava mu bindi bihugu. Tugenda hariya muri Brazil, nuno mukinyi Ederson Morales n'umunyegora akomeye cyane wa Man City. Umwanya turashobora kubona yasinya amasezerano hariya muri Al Ittihad muri Arabia Saudite. Dukwakwanya nkuko bishikizwa na Fabrizio Romano, umunyamakuru w'Umutaliyano, ni Chelsea igiye gusinyisha Kana Gallagher muri Atletico Madrid. Ubona ko ni Atletico Madrid ubona yamaze kuba interesse ni umukinyi Kono Gallagher. Ubona ko ni Atletico Madrid nayo nyene ivuga ati durakiriye kwibaka cyane twitegurire saison iza na Champions League. Ikindi kiro kiravuga nuno munyegori ni umunya Ukraine ni Andriy Runin. Claude Twizera ko yamaze gusaba indongozi za Real Madrid gusohoka kumuha uburenganzira bwo gusohoka kuja mu wundi mugwi, kuko ngo nifuza kuba wa kabiri nyuma ya Thibaut Courtois. Ibyo byamaze kuba ku mugaragaro. Real Madrid igiye kugarukana uno Kepa Arrizabalaga we urabona ko yemera kuba wa kabiri, aremera guca bugufi munsi y'amavuta ya Thibaut Courtois. Ariko Andriy Runin we yavuze ati wanguha. Claude wakoze urana ku mwanya n'umwanya bari imbere y'umwanya ntabakira umwanya, niba y'umwanya ntabakira umwanya. Reka ndagushimira Runo gahunga kandi umunsi ni sabukuru kuri Kukurela nyuma gutwara euro akwijina ka 26. Kandi ni Andre Onana avuga ati ngo zishaka kugaruka kuri saison nyene yageze mu mwaka uheze, ariko iyi saison yo yigiye kugenda neza cyane muri Man United. Andre
tuzobonana nuko ndawushimiye cyane Arno Gahungu. wakoze Khalid nyuma ya kamera mwakoze mwe mwari kuri FM 94 FM 7.8 dusubire ku munsi wa gatatu mu kigoniro nk'iki gihe cy'itaha 6:30 mwana mugira ibihe byiza uhoraho abandanye abana namwe ijuri remesha n'amasaha 28 ku yandi minsi ndikundwi bye bye. Bye bye.